Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turabaramukije twongera tubaha ikaze kuri no munsi nkuko mubimenyereye dusanzwe tubazanira abatumire batandukanye uno munsi tukaba turi kumwe n'umuririmbyi akaba n'umwungere ku batamuzi abamubonye ijyambere mugabo si ijyambere aje kuri Burundi Gospel TV ni inshuti ya Burundi Gospel TV umugenzi dukorana ibikorwa byinshi bitandukanye mugabo kuba mubonye ijyambere reka tumuhe umwanya yidondore. Murakoze cyane mwaramutse neza nitwa Masezerano Jean Claude nkaba ndumuririmbyi ndumwungere pasteur nkaba kandi ndumupapa ndumuvyeyi mu rugo kandi nkaba ndumushinga nayo w'umuhoro ndafise umukenyezi wanje nkunda cyane Imbazo Florence hanyuma n'abana babiri yego nkaba kandi nduwikorera ndifise two nisumamwe Uvuze yuko uri umupapa yego mbega Masezerano nuwakangaye mu muryango wabo? Je ndi imfura muhira yego ni je ndi imfura mbega kuba imfura biroroha? Bivana n'ibihe umuntu avukiyemo hariho imiryango umuntu avukiramo ugasanga ibintu byose birahari biroroshe nta responsabilité nini usanga umuntu imusaba ko yovuga ngo biragoye ariko ugasanga hari uwundi nawe avukira mu muryango ugasanga swat abuza abavyeyi hakiri kare cyangwa ugasanga naho abavyeyi batabuze babayeho batishoboye bigasaba ko nyene imfura yo yagize inguvu igashigiraho yishikanye gaca ifata ibintu byose mu minwe gushigikira abavyeyi gushigikira abatoyi rero biba bivana naho umuntu aba yaravukiye ariko kandi bidasobanura ko n'uwavutse asanzeho byose bidasobanura ko atafisi iyo responsabilité yo kumenya ko ari byo ategerezwa kwitwararika ego. Uvuze yuko kuba imfura bivana n'umuryango warakuriyemo ego kandi mu kwidondora kwawe wavuze yuko wisumamo mbega ukora uduki? Nkora byinshi cyane ndi umukozi wa leta kandi nkakora n'iby'iwanje yego. Urumva yuko benshi tukuzi uri umuririmbyi tukubona uri umwungere yego urumva ko no mu buzima busanzwe uri umukozi wa leta yego biraborohera? Burya mu bintu bimwe umuntu agomba kwiga gukora no kwiga kumanaginga umwanya hanyuma burya ico bita responsabilité ni kuba ushobora kugera ibintu byawe kandi ukabigera neza ukaba umwizigirwa ku kazi ukaba umwizigirwa mu bwongere ukaba umwizigirwa no kuba umuvyeyi mu rugo ukaba umwizigirwa kandi no kuba umuririmbyi hose ukumva ko abagukeneye mu rugo buryo bwo aribwo bwose barashobora kukuronka kandi bagasanga ibyo wategereza gutunganya byose wabitunganije neza. Biragoye ntibyoroshe ko ushobora kugira kuba umwizigirwa ku vyawe udashoboye kumwizigirwa ku vy'abandi kuko twigira mu kuja musi y'uburongozi kuko iyo hejuru hari uburongozi bugutegeka gukora iki canke kiriya ukaba umwizigirwa biroroshe ko ushobora kumwizigirwa no kuvyujeje kuko ubuzi kurongora uko bimeze ego. Murakoze cyane ku nyishu nziza muduhaye. Asante. Intumbero ya kino kiganiro no kuvuga kuvyerekeye igikorwa canyu c'uburirimbyi yego twarabonye mweruka gusohora indirimbo yitwa Ndagushima mwoyituyagira ko mbega inspiration yavuye hehe? Yego iyi ni indirimbo yitwa Ndamushima ni indirimbo ikira kwiza hafi amezi abiri isohotse ni indirimbo kuyandika kenshi iyo twandika ibijanye n'ivy'Imana kenshi haraho tuvyirorasha ko cane gushimira Imana umuntu akumva umenga Imana yoyishima bifatanye n'ivyo yagukoreye ko yagukijije ko yagutabaye ko yagukuye ahantu runaka ariko ni Imana ibereye gushimwa byose bitarabaho itarankiza itarantabara itarankura ahandi ni Imana ibereye gushimwa. Hanyuma ikindi naco nuko kenshi iyo turiko turorienta amashimwe yacu twumva ko umenga bashobora gushima n'abantu gusa ariko igihe kimwe Bibiliya nivuga ngo Yesu wari karinjiriye Yerusalemu ariko nyana y'indogoba haje abanyabwenge ivyanditse bavuga ati bwira abo bantu baceceke bagabanye indoro ariko Yesu arababwira ngo aba naho boceceka aya mabura arashobora kumpimbaza
rero ibyo bimpa iciyumviro no kwiyumvira gushika kure ko burya ivy'Imana yaremye byose yabiremeye kugira ngo biyihimbaze. Niba amabuye yo yihimbaza, kuvuga n'uyu muyaga urayihimbaza, n'ibiyaga birayihimbaza, umurango kuba umurango uhari n'uwundi murango urashobora guhimbaza Imana. Ego rero nashatse kwerekana ubutandukane bw'ibyaremwe byose bitandukanye ko birashobora guhimbaza Imana, ariko kandi ikindi kintu gikomeye ni ukwerekana ukubaho kw'Imana. Iyo Imana iri ahantu, ico twita ukubaho kw'Imana ni gutuma ivyo abantu bita ko bidashoboka muri yo birashoboka. Aho shika naho mvuga nti ni Imana izura n'ivyapfuye, ni Imana ishobora gutuma n'ibitabaho bibaho. Rero iyo duhimbaza Imana ntiduhimbaza gusa ivyo iriko irakora, ariko turahimbaza no kubaho kwayo, kuko kubaho kwayo ni nyinshi kuri vyinshi. Ego, murakoze cyane. Mbega mwayanditse bivuye kuki? Mwari muri mu bihe bihe? Cyane navuze ko muri bimwe ndakunda gusoma Bibiliya, kuko burya iyo birivuga ngo ukwizera kuva kumva ijambo ry'Imana. Rero urashobora kuba ntumvise, ndashobora kuba ata muntu yambwiye, mugabo ntegerezwa kwiyaranja nkasoma nkarondera, ku buryo ntegerezwa kuba hari ico numvise. Rero hari igihe kwandika bifatana na inspiration yo majambo umuntu aba ariko arasoma, ariko kandi ni indirimbo iri mu mudiho w'ikirundi ca ego. Rero haraho kenshi abantu benshi bumva kumenga umuntu ntiyokoresha culture mu guhimbaza Imana, ariko burya amaculture yaremye n'Imana. Imana niyo yashimye gushiraho abakongomani, igashiraho abarundi, igashiraho abanyarwanda, igashiraho abatanzania, igashiraho abakenya. Muri ubwo butandukane bose bamwe bose barafise akantu kabaranga. Rero hari igihe rimwe na rimwe twumva kumenga ivyo vyokorerwa muri secular, mugabo mu Mana tukagumana ivyo twita indirimbo za gospel. Mugabo ni Imana ishobora kugaragara muri culture, kandi nibaza ko ari higaragara cyane kurusha, kuko burya umuntu abawe iyo abaye we ukuri. Ego, murakoze cyane. Umuntu nkuko warutangiye ubivuga, umuntu agerageje kuyumviriza no kwiraba abona yuko iri mu mudiho w'ikirundi. Ni umudiho udakunzwe gukoreshwa cyane muri gospel. Mbega mwebwe kubera iki mwavyumviriye? Ni iki cabasunitse gukora muri uwo mudiho? Narumva cyane nshaka ko abantu babona ko hariho culture y'abarundi, bashobora kumva akaranga k'abarundi ko karimo. Kandi nibaza ko twe turashobora kuvuza R&B, turashobora kuvuza sebeni, turashobora kuvuza ama style yose atandukanye, kandi tukayavuza neza. Mugabo nibaza ko burya iyo umurundi yexprime mu kirundi arabikora neza kurusha. Ego, rero nashimye ko numva ko notanga nterekana ko burya no mu mudiho wacu umuntu arashobora guhimbazamwo Imana kandi akabikora neza cyane. Mbega nize feedback mumaze kuronka nyuma yuko iyo ndirimbo yanyu isohotse? Abantu benshi barayishimye, mugabo bamwe baratubwiye ko twakoresheje amajambo agoye. Bwaragiye ni nta kibazo, ni nka kurya n'ubundi urabona ko icongereza surimi rw'abarundi, igiswahili surimi rw'abarundi, igifaransa surimi rw'abarundi, mugabo ni indirimbo turirimba. Parfois rero n'abazibroka batazi ivyo ariko bararimba bisobanura, mugabo kurya dufata umwanya tukumviriza iz'abandi tukazandika, niko wofata niyo ukicara ukandika nyuma ukaririmba. Sevre biba byagufasha umwanya, mugabo ni byiza ko uwo mwanya burya indirimbo wicaye ukandika urudome rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu, rwa kane, urashobora kuyisoma cyane kandi ukaba inspire kurusha ko wayumvirije gusa ukayiboroka. Ego, murakoze cyane. Umuntu ayiravye mu buryo bw'amashusho abona yuko izimvye. Reka tuvuge gutyo, tubivuge nkuko bimeze. Abona yuko irimo uburyo bwinshi. Mbega uburyo mu bukura hehe, bigenda gute kugira muronke amasanamu nkajya? Navuze ko uretse ko ndi umuririmbyi kandi nkaba n'umwungere, ndakorera leta kandi ndafise n'ibindi nisumamo. Urumva muri ivyo dukora, tumaze kubona ko mu rugo ibindi twashoboye kubirangura, turashobora kuvuga tuti
reka uburyo nabwo twinveste muri iki gikorwa c'Imana. Yego. Hanyuma hari igihe uza ubona hari umuntu umwe cyangwa undi avuze ati reka nshigikira ibi bikorwa. Yego. Muri iyo ndirimbo tubonamo uri kumwe n'umufasha wanyu. Yego. Biraborohera gukorana nk'umuryango, kuririmbira hamwe nk'umuryango, n'ubwo buryo bibasaba umwanya, n'icyo bivugako? Burya ibintu byose intango itangurana kuva umunsi wa mbere mufata ingingo yo kuja kubaka. Nibiki mwavuganye, nibiki mwashizeho imbere muzokorerako, kuko iyo mutabivuganye hari igihe mushobora kubomana muri kazoza bivanye n'ibyo mushikako. Murashobora guhura ata bintu byinshi mufise, bidasobanura ko muzoguma atavyo mufise, hazogira igihe ibintu biza, mugabo gestion y'ibintu ko bizogenda biraza bifatanye n'ico mwavuganye kera. Ko je namumenye ari umuririmbyi kandi nawe yamenye ndi umuririmbyi, kandi je nari n'umwigisha nubwo ntari bwa officiel mu pastor bwa mutima je narinzi ko ndi umupastori, hari hasigaye gusa ko haboneka ababishingira intahe. Rero ikintu kiba gikomeye nuko jewe mugabo rero bivana no gutahura k'umwe wese. Kimwe je niyashyira nuko uyu muntu haje mu maboko yanje atazoca avamwo, atazoca zima, ahubwo ni gute ko tubonanye akwiye kuduga kurusha. Rero kandi kuza ntibiza kugira ngo ce nica umuhamagaro n'indoto afise, kuko urumva hari indoto yarafise ibyo yipfuza gushika ko nanje mbafise indoto, mugabo turazimahia izi ndoto. Rero hari aho ubona asohoka ari wenyine akaririmba, araho jenyene nkaririmba, araho ubona twaririmbiye hamwe, mugabo byose tuguma tubitaro. Parfois hari ama challenge tugira, urumva abantu bakadutumira, badutumiye umuntu akabwira ati, umwe akavuga ati jewe nshaka famille yose y'amasezerano, ubundi nawe akavuga toya jewe nshaka fufu amasezerano, ubundi nawe akavuga toya jewe nshaka amasezerano. Baba abantu batandukanye, ko umwe wese tuba turi umuryango mugabo wese araprefera. Parfois nige rero tugenda abantu bazi ngo ni masezerano kuza, bakabona turirimbiye hamwe duhejeje, urumva abantu batumiye jewe deje acabwira ati sha ufise umugore aririmba neza, urumva gacumenga wewe ntiwariyeho na kimwe wakoze. Haraho iyo udatahura womenga ivyo byo kuzibira canke byo tuma ugira ifuhe mu mutima, mugabo ni ibintu tubayemo dutahura bisanzwe. Igihe kimwe niho higeze kuza invitation yari ya eglise ivuga ngo dukeneye ko uza kwigisha, mugabo biyi adresseje directement kwa madame aravuga ati nzomubwira toya twavuze wewe niwe dushaka kuzoza kwigisha, ko yaramenyero menga invitation iyije yo kwigisha bari jewe, mugabo ico gihe yi adressa kuri we, kandi baramwandikira nanje baranyandikira, turabwira dushaka fafaze kwigira mwe ntega nta undi bashaka, ni wewe nzoguherekeza hanyuma uzokwigisha. Rero bivana rero n'uburyo tubitara, kuko hari igihe umuntu n'umunsi ashobora kugwa ku gikorwa ari indirimbo ugasanga yakunze jewe canke yakunze madame canke rero n'abandi badukunda twese hamwe. Rero kigaragaza gukura n'uburyo mushobora kugera ivyo bintu ntibibice, ntibisambure, kandi ntibyice umusabane bwanyu, kandi ntibyice n'imihamagaro hagati muri mwe. Arashobora kuvyuka avuga ati no munsi shaje muri studio, kandi ndi mu manager cha managing ahagenda. Murakoze cyane. Mbega nta ntambamye muhura nazo? Watubariye izo z'ama invitation, mugabo mu rugo si novuga ngo hari intambamye turahura nazo. Intambamye novuga duhura nazo ni gihe dushaka gukora mugani turonka uburyo bukiye twashaka gukoresha, kuko muri bimwe je nkunda, je ndakunda perfection y'ikintu. Ikintu ntabona ntafise uburyo bwo kugikora ko kundi nakibona mu ndoto, pfuma ndindira. Hari igihe munakubwira ngo watevye kuja muri studio, watevye gusora, mbwari igihe indirimbo igicapo yibonamwo n'uburyo muha mufise budapermeta ko mutanga ca gicapo mufise. Je biroroshe ko ndindira amezi 2, amezi 3, 4, naho bisaba umwaka ndawurindira, mugabo nkabona ko ca gicapo ndagifise shaka. Abantu benshi baratangaye kubera iyi audio nasoye y'indirimbo y'ikirundi maze imyaka 7. Bambaza kweri kino ne clip isoyo niho ndose uburyo busora ya clip y'indoto nari mfise. Urumva yuko audio yamaze imyaka 7 hama clip ikorwa muri uyu mwaka wa 2025. Ni za ntambamye nyene. Nico nariko ndavuga rero intambamye ushaka kubaho ni y'uburyo.
ugasanga hariho igicapo mufise c'ico mushaka gukora mugabo uburyo bwo kwikora mufise ntibupermeta ca gicapo ntibirasanzwe muravyumvikana nako reka turindire ko ico dushaka kibonetse sawa kuko bundi igikorwa indirimbo naho tuzikora naho turirimba vyitwa ko ari ibikorwa twebwe turiko turakora mugabo ibikorwa vy'Imana nibaza ko Imana ibibabaye cyane gusumba twebwe ego rero nta pressure turiko turihuta umwanya ubonetse tuzobikora ko tuzorinda tuva muri isi ibintu byose dushaka tutarabishikako murakoze cyane umuntu arabye kuri chaîne yanyu ya YouTube Pasteur Masezerano and Fofo abonamo izindi ndirimbo mwakoze ikibiriraho live recording mwogerageza kutubarira muri make mbega yari album yari indirimbo imwe kugira n'abantu babashe kugenda kuzikurikirana kuri YouTube mbari n'ahandi zishobora kuba ziri ushobora kubabarira mwotubarira muri make izo indirimbo imwe umutima wayo izina ego turafise indirimbo twasohoye gwari urukurikirane rw'indirimbo zitari nke ziri hejuru y'indirimbo 5 twazikoranye nibaza ko ari gwo rukurikirane rwa mbere twarakoranye na madame bari gwo rwa mbere izindi wasanga ari zo we yakoze nizo je nakoze kugitici wanje mugabo indirimbo ya mbere ivuga ngo ndi umutwe sindi umurizo yitwa ndi umutwe abantu benshi yaraba challenginze bavuga ngo ikirundi twakoresheje kirakomeye mugabo kenshi hari gihe abantu iyo ikintu gishize mu ruririmbo wumva umenga kirapika cyane kiragoye kuvuga mugabo uri kuragisoma muri eglise umenga ni ibintu bisanzwe mugabo twayiririmbye nka kurya umuntu ashobora gusoma muri Bibiliya kuyo kurasoma Bibiliya bivuga ngo sinzobagira imirizo ariko nzobagira imitwe uwo mengo ikintu tuvuze ntikivugika mugabo kiravugika ko muri Bibiliya kiriyo kubera kiri muri Bibiliya rero iyo Imana iduhamagara ntiduhamagarira kuba banyuma ariko igihe cyose duhamagarira kuba abimbere iri jambo ryo kuba abimbere risobanura ngo tugomba kuba abantu bicitegererezo rero kubicitegererezo ntibifatanye n'amafaranga utunze ntibifatanye n'inzu bamwe ntibifatanye n'abantu ufise bagukikuje mugabo n'ubutwari n'ubuntu Imana ishira mu muntu rero haraho kenshi iyo umuntu yumvise iri jambo aca yumva umenga ni imiduga zo bafise n'amazu atandukanye mu makati yazo bafise mugabo umuntu arashobora kuba kumutakura washaka panze mu kazu gatoyi mugabo abantu bakavuga ati ico duha tukamera nka naka kubera hari ubuntu hari kugaragara kw'Imana mu buzima bwiwe hanyuma kenshi tugumana ibyizegwa bivuga ngo kuko imigambi ndabafiseko ni imigambi y'amahoro si y'ivyago ariko niyo kubagirira neza kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu iri jambo ryo mwiherezo ryanyu nukuvuga ngo buri muntu wese agomba kubaho afise intego kubaho afise project kuba afise indoto yaho yipfuza kugera rero Imana izanye ivyizigiro iduha ivyizigiro vyo gushika kuri za ndoto iduha ivyizigiro vyo gushika kuri vya bindi yatubwiye ko abantu bizera twizeye Mwami Yesu turafise amasezerano isezerano ryo nyene dufise si ryo kuja mwijuru turafise isezerano ryo kugirirwa neza turafise isezerano ryo guhindurirwa amateka turafise isezerano ryo kuvyara turafise isezerano ry'urugo rero ayo masezerano yose uko Imana ibirikira yasezerana hari igihe co kuyashitsa rero iduha ivyizigiro vyo mwishitswa ya masezerano yose yatubwira rero tubaho twizeye yuko amasezerano azoshika kandi igihe cose Imana iriko iratugirira neza iraduprioriza itugira abambere ego iyi ni indirimbo ivuga kuri ni Yesu ni indirimbo ivuga kuco Yesu ari aho tuvuga aho Yesu yadukuye ivyo yakoze mu buzima bwacu atawundi akwiye kwiratwa atari umwami Yesu kwirata atari umwami Yesu niwe wenyene twirata yindi nayo ivuga ngo warakoze Yesu ni naho umuntu avuga iyi ndirimbo twavuga cyane twavuga ku byo Imana iriko irakora kubigaragara ariko turatahura ko burya ico turi gifatanye n'ico Yesu yakoze urupfu yapfuye ku musaraba niko kwatukiza abantu kwitanga ku musaraba gapfa urupfu rubi yishize mu gishingo cacu aba umunyabyaha maze yiyambura ukugoroka buri katwambika iyo tuko turavuga rero Yesu warakoze si ibyo gusa yaduhaye ariko nico yatugize tutari dukwiriye hari indi ndivuga ngo Yesu arashoboye araho kenshi igihe cose Imana ikubwiye gukora no guhaguruka ikwereka iherezo ry'ivyikubwiye irabwira nzokugira umwami irabwira nzokugira ikintu runaka
mugabo iyi traje kugira ngo ushike ahantu iragoye bisa n'urubuto bivye mu kuzimu utazi biberayo n'ukuntu uzoseruka ariko ico twizera nuko Yesu yavuze arashoboye aratanguza igikorwa aragikomeza kandi aragisozera ego hanyuma iyindi ndirimbo ivuga ngo Ebeneza naratabawe Ebeneza naracumwe n'indirimbo ivuga nyene ukubaho kw'Imana no gutabara kw'Imana izodushira ahiyaguye rero nivyo vyizigiro no kwizera ko dufise Imana gihe cose tuzi yuko umwanya wose ashobora gukora ikintu ciza mu buzima bwacu ariko nibisa nibi umenga ni bibi mu buzima bwacu Imana ntire kuri bibi ariko icire kuri cose igomba kutwigisha no kutwubaka ego rero kubizera byose bifataniza hamwe gutuzanira ibyiza yego nibaza ko mu ncamake urukirikane rw'izindi ndirimbo nibyo haracari izindi zitaraza ariko zose ziri muri iyo contest gushimira Imana kubona ubukuru bw'Imana no kugira neza kw'Imana nta handi zoba ziri kuri YouTube ziri kuri YouTube gusa ku yandi ma platform twashimye kuzishira ko zo carimwe ariko turabona ko umwanya wose bikunze tukaronka feasibility turabishira ku yandi ma platform ego ariko turakoresha n'ayandi ba platform Facebook TikTok Instagram na Twitter ahantu hose turondera urashaka kuturonka ego wavuze ko ari urukurikirane ariyo album mbega two kwitega concert muri uyu mwaka canke mu mwaka uza ntitwovuga ryari twoyikorera ko ariko biri bimwe mu ndoto dufise ariko kimwe nko navuze ntidufise ibikorwa gusa byo kuririmba hariho n'ayandi mabanga dufise kuvuga ikizokorwa biba bivana n'umwanya canke na feasibility n'integuro twamaze gupanga z'ibizokorwa rero muri uyu mwaka urabona aho ntibikunda ku mwaka waheze dusigaje iminsi indwi zibiri zonyene mu mwaka uza rero ibikorwa byawe ntiharaga ko dutangura kubyanosa kurabona dufise igikorwa c'ishengero dufise igikorwa c'uburirimbyi n'igikorwa c'umuryango ni byinshi ariko kimwe cyose turagiha umwanya ariko kandi nabyo biri mu ndoto z'ibyo dufise gukora ibintu nk'ibyo kandi binini byiza cyane umuntu agerageje kumviriza urwo rukurikirane hari aho ari wowe utera indirimbo hari naho Fofa ari wayitera mbega bigenda gute kugira muhitemo uza kwirongora reka mbivuge gutyo hari gihe indirimbo je ndashobora kwandika canke nawe akandika rero indirimbo tumaze kuyandika hari aho tuvuga ati iyi genda utere wewe canke jewe ndayitere bivana rero nivyo tuba twumvikanye ariko kandi hari ahantu umuntu uvuga ati bana ibi bintu wowe urifora muri ivyo style urifora muri iyo genda wewe rero burya mubaye n'umuntu urashaka kuvuga ati ni daco novuga ko kidufasha urashaka kuvuga ati bana kuko ari igihe umuntu washaka abantu bashaka kuvuga ati dusabye nakaturongo yambwa nti be oya hasi jewe genda kwera niwe ushobora kudufasha yego ni nkuko dushobora kugenda twaba twapanze programme y'ukuntu tuza gukora mugabo dutangiye gukora ukabona ko igice ariko akorera mwari ciza uramureka akabandanya gaheza nta ngorane murakoze cyane mbega live recording ni igikorwa coroshe wobivuga kwiki sinovuga ko ari igikorwa coroshe ni igikorwa kinini kandi gikomeye ariko kandi gisaba uburyo kuko burya muri ibi bintu turimwo uko ushaka ibintu byiza ni ku buryo bugwira benshi arigiye bumva kumenga live recording ni ikintu bokwirukira ko babona kumenga ni ibintu bigezweho ariko si bibi ni byiza ariko kandi live recording bifatanye n'ivyuma umuntu akoresha na studio iza guhingurirwa mwayo maji kugira ngo bize gutanga ibintu bifise quality urashobora gukoresha ibintu byiza mugabo quality y'ibisotso ugasanga si nziza rero byose ivyuma umuntu akoresha akeneye ibya quality studio akeneye iza ku recording bifise quality ibintu byose birakwegana rero uko ushaka byiza ni kushira mu buryo bwishi yego mwebwe ni experience mwaronse mu gukora urwo rukurikirane canke izo ndirimbo zikibiriraho experience nuko iya mbere twakoresheje twateguye indirimbo nyinshi bidutuma tushaka gukora ibintu tunyarusa kugira ngo duheze warukurikirane ariko twarize ko nibisanzwe naho ukora zitatu canke zine hanyuma ibindi ukabikora après yego ko ari n'igihe kubera
ziba ari nyinshi biteba muri studio kandi burya ama studio naho hariho ibitakara udasanga bya bintu byose kuba wabibitse burya ikintu yo kiriko kiramara igihe ukibitse hari igihe usanga ya karite wakibikana atari yo kiba ikigifise rero biba byiza iyo umuntu akoze ibishoboka bikava mu nzira ugakora ibikurikira bikava mu nzira naho byose bisaba uburyo mugabo ukiyashyira ko naho nakoze kimwe canke bibiri canke bitatu bifise karite kandi nabikoze ku mwanya yego nk'umuririmbyi ariko aradukurikirana muri uno mwanya afise umugambi wo gukora live recording nize manuro mutekerera icambere nuko yiyashyira yuko afise uburyo hanyuma akiyashyira yuko kuko urumva jewe ikintu nobwira abantu nukwiye kwihuta gusa wumve ko wasohoye mugabo ukwiye kwiyumvira okay nasohoye none indimbo sohoye ndayitwaye kuko urashaka gusohora indirimbo kabiri wiyumviririza mu nzu amajambo arimo ni meza ibyuma wakoresheje birakwiye mugabo uravye ukuntu wabikoze hariho akanovera na touch tugezemwo itarimo urasanga wakoresheje uburyo mugabo ubwo buryo ni nkaho menga wabusutsa ahantu mu kinogo yego uraza kunezerwa kandi abantu baza kubabwira ko wasohoye mugabo hezita ije ntisiyo yari yiteze hama ikindi naco novuga ni vyiza guhanuza batanguye abatwitangiye imbere je ndahanuza kandi nibisanzwe kubaza hari igihe umuntu avuga ngo yango nene abazangwa arangaya nibiki oya burya guhanuza n'ikintu ciza bituma udakubita iswata nyinshi hari igihe kubita iswata usanga wasutsemwo uburyo ugasigara ricuza igituma ubwo buryo wabusheshe ego rero byoba byiza kandi nohanura iki kintu umuntu atarakora n'indirimbo nimwe muri studio ntiyihute kuja gukora recording live nabanza akore nimwe muri studio abanze yiyumve agerageze nawe yovuga ati ndayivugije mugabo ngira ndayiyumviririze mu nzu mwavuga ati nakoze ntumvise kamwe hanyuma ngasubira yindi gazavuga ati burende umva ko nofata iyo risk nkagenda nkakora hanyuma ikindi naco byo byiza agiye ararondera abantu baba bamaze gukorera muri ivyo bintu canke na studio kuko umuntu arashobora kuba ari producteur mwiza cane kandi wowe usanga indirimbo ziwe n'indirimbo zikorerwa muri studio wowe gacumuzana ngo aze kurecordinga live d'abord uraza kwica izina giye kuko bamusize muri environnement amupermeta ca kintu yipfuza ntaza gukora ca kintu mugabo iyo umuha karyo akaja hahandi muri ca gikoni ciwatekeramo yari kuguha ikintu ciza kandi nawe usoko kuryohewe munga asanga ntiyagwaye ico yarashaka kuko amujanye muri environnement abunje mu karere atarakiwe ego ni nk'umuntu aba ari umu expert guteka inyama ugacumbwira ati genda uteka ibiharage arabiteka birasha mugabo ntibiza kuza biryoshe nkaho wari kumuha ati teka inyama kuko niyo touch yawe ego murakoze cyane uri kuravuga nagumye nibaza ikibazo kimeze gutya mbega kuba umwungere no kuba umuririmbyi byose hamwe biraborohera biroroshe cyane ni kimwe navuze ni ikintu cyose no kumenya umwanya wacu kumenya ati uyu mwanya nkeneye gukora iki uyu mwanya ikigezeho ni ikihe yego ariko kandi burya umwungere muri bimwe afise mu mahoro afise ni kurera abantu urashobora kubarerera mu jambo ariko kabarera kandi no muri ico gikorwa cyo kuririmba yego murakoze cyane urumva ko byoroshe ohanura yuko nabandi baririmbyi baba bungere oya sinobanura ngo baba bungere burya buri kintu cyose n'umuhamagaro nakubwiye ko jewe namenye ko ndi umwungere atamuntu umwe arampezagira ngo mbe umwungere je nakuze nzi ko ndi pastor kuva ndi umwana amva ko nakunda kwigisha abantu nakunda kurera abantu nakunda gushikira abantu kumva ko naho no bafise ishengero je ndazi ko ndi umwungere ndabizi urajya amavuta bagusuka ko siya kugira umwungere birivuga ngo nagutoranije ukiri urusoro mu nda nari nagushizeho yakabwiye yeme ati nagushizeho kuba uvugishwa nanje atarara namuremera mu nda ya nyina rero hariho umuhamagaro umuntu bakubuzima bwiwe Imana ikikurema kavuga ati wowe ndakuremye uriki rero ntucubona ati pastor yabigiyemo masezerano yabigiyemo reka natwe tubifadikanye bizokunda uzomeneka pe hari ibintu jamwo aho kugutera gutunga bikagutera gukena aho kugutera kuba umuntu mwiza bakagutera kuba umuntu mubi yego ariko iyo uri mu kintu cawe kiguha umunezero kandi kiratuma uroranirwa abantu benshi batari ko bararoranirwa kuko binjiye mu bintu bitari vyawe kandi kenshi iyo uri mu bintu bitari vyawe
bituma utangura kuba umwescro ubesha n'abantu ugasanga kubinjiza mu bintu bitari byo. Yego, hari benshi dukunda kubona b'abaririmbyi ahaheze iminsi mikeya twumva ngo yabaye apotre. Tukibaza ikibazo kimwe, mbega yarezwe nande? Mbega umukozi w'Imana afise ibango biremewe ko aregwa muri iryo bango? rega ibango riraregwa, ariko kandi burya umuhamagaro naho ushigwaho n'Imana ushingirwa intahe n'abantu. Navuze ko biragoye ko umurongozi utazi kurongorwa, biragoye ko ujera ibintu vyiwawe washaka n'ivy'abandi, nawe utegetse kuba ahantu aho bakujera wewe ubwawe. Rero ntushobora kuvuga ko wowe umurongozi utazi ijambo bita kurongorwa, kuko ukura mu kurongorwa wiga kumenya gufata ama responsabilité y'abandi, kuko icambere gicrea responsabilité nuko bakuzeza ibintu kandi ukabuzi ko barakubaza ibi bintu ko riki wabikoze uko, kubera ko utabitwaye gutya, ukumva ko ico gitinyiro kiri hejuru y'ubuzima kikakurera kikagukuza kugeza aho ushika ukavuga uti hari ivyo ubu ntegerezwa kwitunganiriza, naho hatoba hari uri karangira mbaza kubera ko ntakoze ibi bintu. Yego, rero si nabonye na sino bacira ubanza mvuge ngo na makosa canke niki, ariko sinzi aho bavuganiye n'Imana, sinzi aho bahuriye n'Imana. Ariko kandi kimwe no tanga kw'impanuro nuko biragoye kuza kurera abandi utazi kuregwa. Yego, murakoze cyane. Tugaruke ku gikorwa c'uburirimbyi. Benshi bahora bavuga yuko indirimbo zanyu mutazikorera promotion zikwiye, nico gituma zitamenyekana, zidakoreshwa mu mashengero. Mwo bivuga kwiki? Novuga ngo petitre ko araho usanga tutashoboye gushika, mugabo mu buryo dushoboye turakora promotion bivanye n'uburyo. Reka ndikiri naco, reka nabwire burya promotion c'est vrai, hari promotion zikorwa n'abantu, ariko kandi na promotion n'amafaranga arabakenewe. Yego, hari igihe rero ushobora gusanga uburyo bwo kwinvestisa cyane muri promotion butabonetse, ariko aho biba vyagarukiye turizera ko biba biriko birakora, ariko kandi ndazi ko bidafa. Masezerano abantu baramuzi kuko bamuzi. Ego, rero uwuzi masezerano arashobora no kumenya indirimbo yo, ariko kandi burya indirimbo ifise n'ubuntu izanana nayo. Umuntu ashobora gusohora indirimbo igakundwa igashika kure, ahubwo asanga rero n'indirimbo ntiyashitse kure, atari kubera utayigiriye promotion, wayigiriye mugabo ntiyagiriye ubwo buntu bwo gushika kure. Ego, tumaze iminsi tubona ku mbuga zanyu ijambo Nao Center. Cyo ari igiki? Nao Center Nao ni ijambo risobanura ahera cyane, ariko kandi ishengero twuguruye turongo imbere y'amategeko gitwa Nao Center Worship Temple. Ego, navuze ko ndumwungere ndumurongozi w'iryo shengero. Wavuze yuko bisigura iki? Nao bisobanura ahera cyane. Kuba tahazi aho ishengero riri wobabarira iki? Dukorera mu Carama, ariko kandi abipfuza kuhashika baratwandikira ku platform yose, turabaha ikibanza nta ngorane. Murakoze cyane. Niziye manuro woha abaririmbyi bagenzi bawe? Icambere no gukunda gukora cyane, gukora. Ariko kandi kindi naco novuga, Edeni yavomerwa n'inzuzi zine, hamwe n'igikorwa c'umuhamagaro cyo kuririmba dufise, uyasuye ko n'imiuri buri ubuzibuke ufise bwinjiza amafaranga mu mufuko wawe ari bune. Sigura? Edeni yavomerwa n'inzuzi zine, yari Edeni y'uhoraho. Mbwa barabwira ati genda nabateguriye Edeni, mbwa Edeni yavomerwa n'inzuzi zine. Ni kuvuga ngo umuntu mu buzima bwiwe ibyo ari bikwiye kuvomera ubuzima bwiwe, amasoko yinjiza amafaranga arakwiye kuba n'imiuri buri ane. Ukaba utararonka rimwe, tanga urondera ikintu kimwe cinjiza amahera. Ukaba ufise kimwe, rondera ica kabiri. Bike ukwiye kugira ni bine. Ego, ni impanuro mpa y'abarivyi ko benshi yumvira ati nina sori indimbo ya mbere bizoba bikwiye, ninakorera nico gituma nibi bintu urumva mu ishengero bamwe barekera amafaranga nibiki,
amafaranga utayaronkera mu rushengero uzoyaronkera mu kazi uzoyaronkera muri business uzoyaronkera mu bindi mugabo uyasuye ko ufise ahantu hane hariko harinjiza amafaranga uruzi rumwe rukamye zitatu ziba zikiriho zibiri zikamye zibiri ziba zikiriho mugabo uyasuye ko ufise hane hariko harinjiza amafaranga apana urushengero ntirukeneye kuduha amafaranga nitwe dukeneye kuyatwarayo. Murakoze cyane. Nizo manuro mwoha. Ego cyane nababwiye ko bakore cyane indirimbo urashobora gusohora iya mbere ntikundwe mugabo sora ni ya kabiri ni ya gatatu ni ya kane hari abaririmbyi bagiye kumenyekana kuri album ya kane kuri album ya gatanu ku ndirimbo yabo ya 40 ariho bagiye kuja habona mugabo bagumye bakora ishoka kumaze gukora album ntimenyekane bandanya ariko wiyasuye ko hamwe n'ubwo uri kurakorera Imana n'amafaranga uri kurayinjiza amafaranga ni nyinshi kuri byose. Nkuko mwavuze haruguru mwavuze yuko umwaka ugira uhere. Yego. Turi mu minsi ya nyuma turiko turaja muri 2026. Yeah. 2026 ni indi myaka. Nihe migambi mwaba mufise muri kazoza mwibango ry'ubwongere mwibango ry'ishengero muri rusangi nihe migambi mufise? Kimwe no gukomeza ishengero rya Kristo nkuko Imana yaduhamagaye muri ishengero rya Nao Center. Dushitsi c'Imana yadutumye gukora ariko kandi no gukomeza n'igikorwa c'uburirimbyi kuko hariho abantu batatuzi mu rushengero batuzi kuri micro ntibazotubura tuzoguma dukomera rero nibaza ko tuzosohora indirimbo nyinshi zishoboka kandi Imana idushoje tuzokora n'ibiteramo bishoboka nivyo tuzokora muri eglise ivyo tuzokorera hanze mugabo ni bimwe mu ndoto n'integuro dufise. Yego turabashimiye cyane. Murakoze cyane bamara benshi cyane. Yego turashimiye n'abakunzi ba Burundi Gospel TV badukurikiranye kuri kino kiganiro naho ubutaha. Shalom shalom.